mwishuro byo mu wa mbere ufungura amaso ukaguma ugira uko hamagarira abantu bari mu muhanda ya fungarira amaso hamagarira abantu mugenzi sijya mugore wanje imisi tubanyije ndabona ko ari umwana mwiza nibaza ko atangorane kandi ko ndaraba ndabona no gusaka umengo barasa ariko nzobikurikirana turabe niba hari ibintu byabyihishije inyuma mugabise je numva kumengo nta kibazo tukwishe rujya rugabo none ryanzuwe wibona gute ushaka kwipamwe nuko aragamekana kugira uko naricaye ndavuga ati umuntu turi kumwe ameze gute sinari bwamenye yuko ufise ubwenge nk'ubwo kuko ivy'isi ntibihera reka gushinga amaronko y'isi mwene data ivyo bizogufasha Chérie, ni sawa? Mejbo ninakukumbuka ukuri Sawa. sana wasanze bameze gute Baraho barakomeye kandi bambwiye ngo ndakubwire ati yambu kweli cyane kandi ngo warabahebye akwiye kujya ko baramucyashye tuzojana umunsi umwe baby tuzojana yes sawa yes ngende kwindira umunsi nta kibazo Chérie hari ikindi kintu nari nibagiye kukubwira urabona hariya kwa shangazi hari umwana muri famille twahuriyeyo muri famille ni umwana wa shangazi oya ni musaza wanje muri famille nyine okay urumva rero Chérie uwo mwana ahereje amashuri rero kubera ubuzima arimo bugoye yansabye kandi ibyo yansabye yabisabye imbere ya shangazi kandi sinari kumwanyira kuko yahereje amashuri aricaye kandi nanje yabimbiriye imbere ya shangazi ariko nanje naciye mvuga ati reka ndagusaba ahubwo aze kuba ngaha kubera urabona ubwo ngaha anye sinawushobora ndi jenyene kandi nawe aricaye yoza akaza aramfasha duke nyene tugafashanya kubera ari wo muri famille Chérie cyo nyene gusa kuza ngaha akazagufasha udukorwa azoza nk'umukozi azohembwa cyane oya Chérie ntabwo azohembwa gusa nyene ntacyo tuzomufata neza nk'umwana w'umuhira ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo je mwari kuza muzananye nta kibazo Chérie oya azoza ntacyo nzomutuma nicyo ndagukunda nta kibazo n'ukuri nicyo ndagukundira thanks baby okay hamasha wafunguye sinakubwiye ko nagiye ntameze neza ntabwo nafunguye kandi sinayinze imbere ko wanabibitse wabibitse Chérie nawe nakubikiye reka ndabigutegurira okay baby sawa Reka mwana kijana wizi aga urabona nka munsi twabaye tucafata mve muri aka katsi kwanza nje mu nzu isobanutse nini nyene ya urabona agatebo ko twakitumiyemo gusa abantu ntibaba bato babo ntibaba banini nari ndabicuritse ibazo kuntungana nawe uracuritse cyane curitse
bebe nawe urakagoba rero urazi rero ibaze ukuntu ungana mugati kwemeye turinjira namwe mugabo turahakwiye wow nice urazi rero mama nzoca ngura ibya bitebe binini bya bidiva ariko je mfise akazi numva duhera duke nzo ndahembwa tundihira inzu urumva nibisobanura yuko ngo bihe bitazohinduka ndange ibifaranga byinshi je nzoronka amahera gikuru ariko ni kunda sawa kandi abantu bazabangura nibereka mwana shiri wati nini aho yaje nta telefone no kwitana ndurankunda ibaze nkube bari kurandirimbira ukazobona uruntu kurutwe ahubwo ruri ruvuye no mu toilette rumpere mikoshi ahubwo yizinyeshe aya nazi nayo nazi ushaka kuma tugwa twigere mu nyene kandi ubwo yereka hari aba kwitaba hasi ndamwita hari oya hano mukupa na telefone nkayimera kubisha vuba mwo usanga rugira aguha amahera ndabaza amahera uwo yanditse kuko wonye wapi umuntu yanditseho ngo rutwe ni gwirutwe rwarungu rw'umutari turabe nane mu mutara so nabyaze ku mitana netwa rutwe so nabyaze guto aze gutora ahubwo rekana nabusha aka ndamwandikira ndabwire ko tamani nawe navuze ko ari rutwe nane behi basi none mwandikire nawe ngenda ngandikire reka ndambwire ko nza ku telefone basi narushaka nawe nawe abagabo bari gatoka basa n'utumva aya na ora ni sawa abo tugenda mu cyumba cy'ururamura yo babyibushe sasa ngo ndakubyibushe Karibu be. Yego nupfuri. Karibu n'umushitsi. Uyu wa musaza wanje nakubwira. Ngo muri famille ngana sana kwa tante wanje. Ubu numwe wabwira? Hajya yitwa ngwiki. Yitwa Cyamamare. Karibu? Cyama. Karibu sana. Karibu. Sheri, waheza utugaruka icyo tuvugana.
urya ni wa muhungu wavuze ngo uzozana wo mu muryango w'iwanyu? Nurya nyene mwe nakubwira muri famiye. Niko ari munini cyane. Nshatse kuvuga iki? None sheri, urya je urabona yuko ari ikintu mubwira ngo kora iki? Sheri tuza ujyanye n'umwana rubaha ndamuzi nzogenda mumenyerana bukebuka azokugambukira ahubwo wowe wisanye nyene umuvugishe nyene wo muri famiye nikuru. Ego ko ari wo muri famiye ni vyiza ariko jewe sinokubaho kumubwira ngo kora iki. Ico nako ndiyumvira umuntu kuza kumutegeka ngo kora iki cemura mengo si vyiza ahubwo nimba ari umunyeshuri yotuma bandanya ku ishuri basi tukatuma tumurihira ku ishuri kwa ruwanyu. Sinzi uvyumva gutebera. Sheri reka kuzurirusha mu mutwe reka kwirigura panika. Urya anye heje imanite gusa amashure ya kaminuza yaramunaniye nta nibiri mu mutwe wiwe ahubwo reka tumureke yibere ngaha azadufasha akazi. None ubona ko nza ndaruha cyane azadufasha akazi kandi yari yavyemye yumva nta yindi mpamvu yo kumusubiza ku ishuri. Okay basi nta kibazo ndavyemeye. Aravyemeye? Genda rero mutegure ngira icyumba cyo kuruhuka abanza aruhuke kwanza sivyo? Ngira icyumba be. Sawa. Ese gukunda umuntu wachaka guhinduka urukundo rw'abakera nayaho urukundo rwaratimye. Angao sio muri moto kasanga. Sasa funga maso. Funga maso. Neno kwiba. Funga maso duze muboko.
tugora dufise agakintu tugomba duza amaboko kugira uko nkore mu kirere ya afunga amaso ya gorora neza amaboko ukuntu bya bindi byo mwishuri byo mu wa mbere fungura amaso ukaguma ugira uko hamagarira abantu bari mu muhanda ya funga rero amaso hamagarira abantu nawe reka abanyashari kimikino Sawa. Amahoro. Hama ndakubaza mbe umugabo wawe ni hari? Umugabo wanje. Yasi hari. Nene ushobora kumuronka. Numubona gute? None ko nzi uri umugenzi wiwe wari kucumurondera kuri telefone. Nzabagabo ko batacirirwa mu ni kuvuga ko namurondeye kuri telefone ariko sinigeze ndamutora. Simvuga telefone nzi kumuraba hano muhira ndabi yuko ariho yoba ari. Si hari. Ntabwo ahari. Okay. Amave subira inyuma. Ninamuronka kuri telefone nshaka azombwira ko nene ndamurondera. Yes, sawa rero. Sawa. Okay. So. Sana. Chinso ndashima. Turashima. Sawa rero kandi basezere. Musigara amahoro. Ko murakoze. Okay. Sawa. Wani ndakubwiye usohoke. Wari ubona ko ari wegereye umugabo waje. Utari mugenzi w'umugabo waje. Manzo ndende. Nawe ukuntu warahimene byona ndi muntu. Kaye. Utari mugenzi w'umugabo waje. Gabona twabwa n'usutwa. Habo tugende tumarike. Abatoki bahaze. Eloi, Denis. Gutose. Safi kwa meze neza. Ega je, kundonda cyane no munsi mugabo. Ewe, Ego. je no musi telefone kweri ngora sanzi none nugaye nkubitiye ahantu. Hari utuntu naringiye gutora hajya haruguru. Gusa sanze nanje umuhungu naringiye kudutora ko yahavuye. Shaman. Inakurondeye ndaza home ndakubura sanga sihuri. Masubira muhira ndaza ukazi sanga wuga. Ingumbwire cyo wandonderera. Ubwo ngamwe barante batugonga. Ewe. Bazimisi nduhajya ukazi sana. Je inzorondera umuntu azaramfasha no kuri kw'Imana. Narinduze kuraba umuntu araho ndanamubuze ibintu birananiye kuraba biramfanye sinzi hanza gufura kuri cundi mwanya. Hajya nuga isaha imwe gusa. Bana mba mpomvye ibintu byinshi kweri. Mungu ni hatari. Ukaronde umuntu agufasha ibintu byo kwamukora kandi uri mu boss abona karahindutse. Oya muhungu ubu ntavyo boss bijyanye na yara kubyira urongoye. Urongoye si bwa bwana no kuri kw'Imana. Byo kwivugisha ngo uri mu boss ngo ibiki. Kare. Ambyuka mapema. Acha ngenda. Byo kwivugisha ngo ibiki n'ingwi icyayi ngwiki oya. Ubu nyene mbyuka mapema nagiye. Ego tarondeye muhungu burya wosanga kabaye. Cyo tuma ndakurondera nkanakubura. Ategezwa kumbondeye ndakurondera kuri telefone ndaza muhira ndagira iki ndakubura. Bagiye no muhira? Naje muhira bwana ndakurondera nasanze yo madamu wawe. Kuko ntiyatemera kubaza. Ujye muhungu warazanye mu asigaye haje wawe.
Bimeze gutuma ujya muhungu ni musaza muri make wa madame wanje. Musaza wa madame wanje yambwiye nyene ko amuzanye azoza arakora udukorwa two muhira. musaza wa madamu wawe? Atari. Murazina? Oya, yambwiye ko ari musaza we nyene. Biraza nabi vraiment. Je sinzi mbana ko nabonye ibintu sinzi ukuntu byanziye mu maso ariko nabonye umengo harimo ibintu nyene bitameze neza ukuntu. Ayo makuru Sigaye ndiyumvira ibintu mubiki wabonye ibiki? Nkuko yuko je nkimara kurondera kuri telefone nkakubona. Simvuga ati okay reka mpave nza kuraba nakuraye muhira yatavu tuganira kuri our project twaza turapanga twanze tunoze. Gusha kuvuga ko nkimara kugira muhira naje ndakomanga ndabona yugurura ngeze kuri rwa rugero mvuga ati handasubiye inyuma numva abantu mu nzu bakora twenga gatonoka bagatwenga ndavuga ati aho sanga umuntu aje gukora mariage ntawe uzi ivyo birimo na madame we ngire ivyo nigira avuga ati nta kundi ndafika mfero komanga afisohoke ndabwisha nenda mu shaka tuganire hanyuma tumena gusubira inyuma kugira nagize gute acasohoka madame wawe ndamuramutse ndamubaza SK umugabo wa niyari arambira ngo si yari atangara ko numva induru mu nzu akaseko k'abantu bamye ngo bari mu byabo mugabo batawuriyo n'indunda ariyo kugira ngo ize gutya ngenda musezera ngende niho naca mwasohotse undi muhungu umuhungu yasohotse yambaye ubusa esquime cyangwa se mu bitugu hagati ya esquime n'ubusa mu bitugu sinzi ko image ikuraza neza mu mutwe ariko mva asohotse yambaye ukuntu kuri bizanye n'ukuntu madamu no kuntu isura isazana camana n'isura y'ukuntu ko kwikanga kumengo hari ibintu yagiriza ibicanke biri naje nja mu bibazo mbega uyu kuri ari umugenzi wanje umugabo w'uyu mukobwa yobara ibintu nibiki uwo muntu nibiki nagiye mbabaye cane gose ico nakoze naje ukazi ndakura basanga si uri sinzi atari uri cyasubira muhira ndiyoza ndahindura impuzu cyamvuga ati okay reka ikinza gukora subire kumuraba kukazi ndawe ko nza kumubona ariko amahirwe musingi yaduse duhuriye ngaha uko nyene numiwe none ariko rero je sindavyumva neza ko vyoba vyagenze kose none gasha jewe yarambwiye neza yuko ari uwo mu miryango je ntabwo wafise nyene ngira ngo ni nk'ivyo vya bindi by'abantu bavukana usanga nyene bafite inata cyangwa barakina kuko jewe deja aza kumuzana yambwiye ati uyu muntu no mu miryango ni musaza we rero nta kintu kimwe no biyumvirako kuko no kumbwiye kuko je ndatangaye so anyway nibazi yuko ari ibintu nyene ngira bariko bifite nyene bisanzwe Deni ndahubwira ikintu Deni isi tugezemwo ubu unye iragoye kandi si yari ya kera nimba ubwe ko ari umuryango banzura n'uwo muryango wa hehe imiryango y'iki gihe abasore n'inkumi b'iki gihe abatinya gukora ivyo abandi bantu bakora ni kuvuga ko ari umuntu mawuvana mu nda wenyene isi ubu yarahindutse uri inshuti yanje sinuka gusamburira urugo rwawe ndagutanye n'umuryango wawe ariko kukuntu je numvise basikuntu abonye amashusho bari barimo uzohera ukundi kuntu uzogaba kuko je niwaba yasanze ivyo umutima wanje wambwiye ariko neza mugenzi sijya umugore wanje imisi tubanye je ndabona ko ari umwana mwiza nibaza ko atangorane kandi ko ndaraba ndabona no gusa kumengo barasa ariko nzobikurikirana turabe niba hari ibintu byaba byihishije inyuma mugabo gusa je numva kumengo nta kibazo numva mpego nawe kandi umugore agenda mwizera so tugende tuvugane vya bindi twayaze cagiye hanyuma turabe nyene twobijenga ku kazi sivyo na cane cane vraiment sawa sawa sha ese gukunda umuntu
wacakanga uhinduka urukundo rwari urw'abakera n'ay'ubu urukundo rwaratimye ese gukunda umuntu mama wacakanga uhinduka yamwe biteye intuntu n'agahinda kandi birababaje ese kwisambulira ko urugo rwawe kandi ari we wawubatse ese kuca umuryango wawe ukica n'ibyo byose ese kuca umuryango wawe ukica n'akazoza kawe ese guhemukirwa n'uwo wakunze birababaje kandi biteye agahinda Waswahili walisema kwamba upende tuwili kamoja kanamuponyoka Waswahili walisema kwamba upende tuwili kamoja kanamuponyoka kusabe ini mbonera kari we kuva ryarinze n'ahantu nk'aha twaja mu kabare tukanwa tukayaga nk'ishamba aha mbere haranari kandi aho usanga wasize n'ibijama nk'aho nyine bigomba inkubiti urusasu rwo mu mutwe rumideri inyunda tuza tekana nawe wamenye ariko turi mu ishyamba hameze neza nta ruyogoyogo reka nta n'abantu baza kutwumva bumve n'ibindi tuza kuvugana rero hari ikintu nyamukuru cyatumye ndaguhamagarira hano hantu shaka ko dukora je nawe kuko ndiko ndaraba burya turiko turateba mu ikorosi nashaka zirya mpapuro ndaziguhe ugende uzigirishe fotokopi sivyo hama uca uzizana tubike fotokopi kugira ngo zihave bitworohera neza ko ndabona yuko atari uko tutabikoze uko duhava birangira imipango yose twari twapanze ipfuye bazi rero be kandi bakubwiza ukuri jewe ivyo bintu nihenze nkamara n'isegonda kwanza manje ndavyemeye kubera iyo mari isegonda ntaravyemera uri gusanga shetani si umuntu mwiza aho usanga angiza agatentero nyene nkaba kadudu musanga ndavyibagiye bisobanura iki rero jewe ibyo ndabyemeye ijana kwijana ni ukubikora atari ugutinza mu nzira gahajya we nakuranga ugatirane mu mari bijya bintu we twirirwamwo nubona ko umugabo wawe azohava tugungura ariko ntawe wemenya turi ku isi burya hajyanye nawe si ikijuju nyene niyo mpamvu nariko ndakubwira ko twobikora ikindi bunye si ndi wo mu muryango w'iwanyu menye urabizi urabona ko byanamutangaje kiga munsi umubyeyi ngo ngo wo mu miryango ne nk'ubuyobo baziwanyu gashaho abagacavuga ko batanze ubwo rero nimba biruko nagutenza mu nzira kwa nyabe tugakoresha umwanya konde kutari bwagera mu bwenge bwo kumbwira nyene ko ibintu bise nayeho ndavyumviraho neza umwana watari byiyumvira ko yari kumutufatiramo hamabe nazi ikindi naco mugabo rero nubwo biruko kimenge ijyanze kwera sino ibiriye nta kuntu tworaba ingene basi twomuha sumu basi kijya kigabo kigapfa hama tukibera mwiryanze jewe nawe basi tukituriza neza twagwishe umva gute mbega we uze gute tukwishe rubya rugabo none ijyanze wowe wibona gute ushaka kwivamwo nubwo aragamekana kugira uko mwaricaye ndavuga ati umuntu turi kumwe ameze gute sinari bwamenye yuko ufise ubwenge nk'ubwo kugira ubwire ko ndikijude uragenga ahubwo ahubwo barabyabura bikubwire neza wijyanye twifataniye cyane mbere ndakubwire ni ukuri nanjye woheye kandi
cyane kumbe bwanguzanye uwa mbere wanje ati gutya abantu nubwo bazobona ko nabahari babanye babana na mushikiwe na bofre bagaca basigara babana na mushikiwe bari babiri umugabo yarapfuye rero bya mugabo rero tumwice gute oya nitumwice umwice gute nukumuha sumu yapanya agapfa nta birebire sumu yapanya ni sawa yego ariko ikibazo ifise ibi bintu ugiye gukora bisaba ubwenge ikindi nacyo bisaba yuko atakimenyetso na kimwe usigaza inyuma sigura iki rero ntugana twamwita okay ukuntu yopfa neza kugira ntibinasarisha ni ukugerageza ugakora ikintu ku buryo byogaragara yuko yishwe n'umutima n'indwara y'umutima nyene umutima ugacuza ngo apana pu akagwara buke makagapfa kuko burya ngo umwese umuyapanya abantu bashobora kubimenya umuroze abantu bashobora kubimenya ariko umutima no kwa muganga baravuga ati yishwe n'umutima mwari mwarategeye kumuzana kwa muganga aho rero ni rero bihari ukunda raba ukuntu irya nzu tuzoje ndayandika kuri jewe umbera umugore ibintu bizabihetse ntangorane pe yo twaca twibanira turi babiri ego bakeneye ko rupfa rupfireho none rero ndakeneye kumenya nyene uwo muntu nyene uvuga ubwo buryo twobikoramo uwo muntu n'uwahe ivyo ntugire ikibazo ikintu gihari haguruka nakwereke haguruke twagiye ntuzewe nukuri kw'Imana nukuri raba ngaho hepfo raba aha hepfo urabona raba ahantu handitse subscribe ukore subscribe nukuri kw'Imana uca ukubita na jeme hama na commentaire ushire ko nyimba washimye utashimye uvuga ati sinashimye ico kongera ko ti niki nukuri turabasavye basha nukuri tuba twitanze namwe nimugire subscribe bavuga subscribe hariho abazogira subscribe hakaba n'abazogira sabone mu gifaransa ni sabone mu cyongereza ni subscribe basha muze muraraba neza muduha subscribe ko natwe tuba twitanze bashahu shira subscribe nukuri natwe turitanga nukuri turabasaba